Umuvugizi TV. Cardinal Robert Sala, muriko murabikurikirana ku binyamakuru byinshi, mbere nari bwavuge nti byose biriko birandika kuri Cardinal Sala. Uyu mu Cardinal biriko biravugwa yuko ashobora kuba umusubirizi wa Petero inyuma ya Papa Francisco aheruka kwitaba Imana. Uvyumve neza ngize nti arashobora, kubera yuko amatora ingene agenda muramaze kubimenya muri Eklezia Katolika. Umusubirizi wa Petero umupapa mu gutorwa aba Cardinal, nawe Robert Sala ni umukardinal umwe mu bazotora, ariko kandi ashobora gutorwa. Ngivyo rero ivyo tugiye kugaruka ko muri kino kiganiro, aho tugomba gusubira i Vatican ngo tubabwire ibiriko biraba, ibiriko biravurwa. Inyuma yaho hatangarijwe neza yuko kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu ariho hazotorwa umupapa mushasha, inyuma yaho Papa Francisco yitabiye Imana. Nivyo rero tugiye kuyaga, uwo tugiye kugumako, uwo tugiye kuyaga ni uyu mukardinal Robert Sala, ariko arandikwa n'ibinyamakuru byinshi, ariko aravugwa ko n'ibinyamakuru byinshi. Turaza kumenya Cardinal Robert Sala ninde, kubera iki bariko bamugarukako, mbega ivyo bariko baramuvuga ko ni biki. Ariko imbere yaho mubanze mumenye neza yuko umupapa atorwa n'abakardinal batarenze imyaka niko 80, ariko kandi mukanamenya yuko kubisanzwe barasenga bagasaba Imana bakamurikirwa na Mutima Mweranda, kugira ngo noneho uyu muyobozi wa Eklezia kw'isi yose Mutima Mweranda abe ari we abamurikira. Niko bimeze muri rusangi. Ariko usomye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, aho Petero ndagira ati twebwe na Mutima Mweranda, turi kumwe na Mutima Mweranda. No kuvuga Mutima Mweranda arashobora no gukorera ku byiyumviro canke ku ngingo, mu gihe ari ingingo nziza, ari ingingo nziza kuba ku muryango, arashobora gukorera ku izo ngingo nziza n'ivyo vyiyumviro vyiza. Rero ntabwo tugomba gucishamwe, mugabo mu vyumve neza yuko uyu Cardinal Robert Sala ariko aragarukwa ko cyane mu ushobora gutorwa mu gishingo c'umusubirizi wa Petero hazora igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo. Reka rero nsubire ndabaramutse, ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro. Ni Kamahade hano ku Muvugizi SFA TV, imbonesha kure iriko irabafasha muri byinshi, harimo no kumenya ayavugwa ku isi, harimo no kumenya ibyo ushobora kubaka imitima y'abantu. Munavyumve neza, twebwe ingingo ituma tubaha amakuru nk'aya ni kugira ngo tumenye mu gusenga kwacu aho dufatira, ni kugira ngo mu gihe twambaza Imana tuyibwira duti duhe umupapa, tuyibwira duti duhe umuyobozi, by'ukuri abe umuyobozi aza kuyoborera Eklezia, umubiri wa Kristo, Eklezia yose, abe umuyobozi aza aragira ubusho bw'Imana. Kumwe noneho Yesu yabwira Petero ati ragira intama zanje, ragira intama zanje. Niho tuba tugomba gushika twebwe, ntituza tuvuga duti bigomba kumera uku, bigomba kumera uku.
ariko noneho ni navyiza ko tumenya bamwe n'abandi mbega ni bande bafise ivyiyumviro ibihe. Ndavuga nk'aba cardinal dufise uyu munsi abazi imbere kubera ikibazo imbere bavugwa kwiki ivyiyumviro vyabo, hari inyigisho zabo baramaze no gutanga, hari ivyiyumviro byabo baba bafise bikaza bidufasha no kubaka umuryango n'imbere yaho. Barose rero umwe muri bo arose yo opportunity ko karyo keza ahawe n'Imana ko kuba umwungere wa Ecclesia, bikaba ibintu vyiza cyane. Rero no munsi dushimye ku muvugizi TV kugaruka uri Cardinal Robert Sala. Rero biriko biravugwa yuko uyu mu cardinal ashobora kuba umupapa inyuma ya Papa Francisco. Ibituma ni vyinshi bari kubamuvuga ko ashobora gutorwa ahanini novuga n'ubumuntu bwiwe, personality yiwe barayimuvuga ko cyane. Ikindi gituma ashobora gutorwa ni kijanye n'ivyirwa yize muri theology cyane, igihe hose aho yagiye araca ari muri Ecclesia Katolika yarize bijanye na theology cyane. Baravuga rero yuko ashobora kuba umupapa mugabo. Imbere yuko tuza kugaruka ko ibituma tubabwire mbega Cardinal Robert Sala ninde. Cardinal Robert Sala yavutse 1945 avukira muri Guinée ni Afrique de l'Ouest. Ni umwe mu bakardinale ba mbere b'abanyafrika bagaragaye. Uyu rero i Vatikano yarahabaye cyane. Bwa mbere ho yabaye umusacerdoti mu 1969 acaba umweveke muri Conakry ari muto cyane, yari afise imyaka 34. Akaba yashizweho yahawe ubwo bu eveke na Papa Yohani Paulo wa kabiri, yamaze kwitaba Imana uno munsi ari umweranda aharugwa mu birada muri Ecclesia Katolika. Ariko kandi yavuye agirwa umu cardinal mu mwaka wa 2010 ashizweho na Benoit XVI. Aca rero arafata ibibanza bikomakomeye niko novuga muri Ecclesia y'i Roma. Yarabaye umusecrétaire canke umwanditsi muri congregation ya evangelisation des peuples, donc mu bijanye na ni congregation ijanye kumenyesha inkuru nziza abantu. Yarabaye kandi Robert Sala mu president wa Conseil Pontifical Col Unum, araba kandi na préfet wa Congrégation pour la Culte Divin. Aca rero aragerageza kuba umuntu arwanira gose ibijanye na liturgia ya kera, kuva mu mwaka wa 2014 2021 yagumye yiyerekana nk'umuntu agomba kugaruka gose avuga gose ibijanye na liturgia muri Ecclesia, liturgia shingiro, liturgia ya kera, iriya nyene iza mu ntango za Ecclesia. None kubera iki bavuga yuko ashobora kuba umupapa kuva kugenekerezo gindwi, kuko ariho bazotangura gutora. Niyo nama izokorana ishobora kwigira imbere gatoyi mugabo kugenekerezo gindwi ukwezi kwa gatanu aba cardinal bazohura hariya i Roma bagomba gutora umusubirizi wa Petero umupapa agira uwo 267. Wekine bavuga yuko uyu munyafrika, uyu mwirabure Robert Sala ashobora kuba umusubirizi, ashobora kuba umupapa. Bafatira ubwa mbere kubera yuko yarize bya theologia, nabibabwiye, azi nk'umuntu rero umwizigirwa cyane kuri la doctrine catholique traditionnelle, ibijanye na liturgia, ibijanye no kwigisha ijambo ry'Imana, ibijanye n'intumbero nziza ku muryango n'ibindi byinshi. Biravugwa yuko bashobora gufatira ngaho kugira ngo ashobore kuba umuntu atowe akagaruka kuri Ecclesia nk'uko isanzwe iri kuva mu ntango.
ikindi kimuvugwa ko nuko uyu unye Robert Sala ni umuntu vy'ukuri yinjira mu mutima wiwe cyane. Ibi bijanye na charisme spirituelle arabirimwo cyane. Ni umuntu yubashwe mu bijanye no kuba agororokeye Imana ku buryo bugaragara. Ni umuntu aciye bugufi cyane. Ni umuntu kandi yagerageje n'ubagerageza kwandika inyandiko zidasanzwe zirimo ibintu bidasanzwe biza gufasha umuryango w'abemera mbere n'abatemera Imana n'abatari muri Ecclesia. Inyandiko ziwe bavuga yuko ziriko zirafasha abantu benshi. Hari nk'igitabo yanditse bitari bike, igitabo citwa Bien ou Rien. Ni igitabo cyafashije benshi kandi kiko kiragarukwa ko mw'isi bire banafatira ko bati uravye amajambo ari muri iki gitabo Robert Sala birakwiye yuko aba umwungere. Hari ikindi gitabo yanditse bita La Force du Silence. La Force du Silence, aho ngaha agerageza kwerekana yuko Imana iravuga ariko bivuga mu gacerere cyane. Ibi rero birafatirwa ko buravye ibitabo yanditse byerekana yuko ari umuntu agera kure mu bijanye na spiritualite, mu bijanye no kwemera, n'umuntu aciye bugufi byimbitse hariya mu ndiba z'umutima. Bakabona rero yuko hamwe yoba umwungere wa Ecclesia yofasha abatari bake, yofasha mbere Ecclesia yose. Ikindi bafatira ko nuko hamwe yotogwa arashobora kuba novuga voix de l'Afrique, akaba ijwi rya Afrika. Kubera yuko murabizi Ecclesia novuga yuko muri Afrika burya ugereranije n'Uburayi, za Europe, Aziya, niko Afrika iracari nto cyane mu bijanye no kwemera. Iracari nto kuko twamenye ijambo ry'Imana mu nyuma, ariko kandi murabona neza yuko no munsi sinzi ko mubizi muvyibuka Afrika niyo ihagaze ku ijambo ry'inkuru nziza ya Yesu Kristo gusumba ivyo bihugu vy'Uburayi, Amerika n'ibindi. Rero baragira bati hamwe yoba umwungere wa Ecclesia yoba ijwi rya Afrika, ariko tuvyumve neza umwungere wa Ecclesia ntaba ijwi y'igihugu, ntaba ijwi rya kontina, ariko aba umwungere wa Ecclesia ku isi yose. Tuvyumve kumwe, ariko rikibuze yuko yego ashobora rero kugira ati nk'abanyafrika mwe komera kwibanga, komera ku muheto, mubandanye mubikora neza nkuko mwatanguye, none munashishikare. Ariko naba bandi nyene bariko bagabanuka, akariro kagabanuka, agahava akaramira isi yose by'ukuri, akaragira ubusho bwa Yesu Kristo. Iki kintu gikomeye rero kuba umuntu ari simple, umuntu ari humble, umuntu asenga, umuntu by'ukuri ijambo ryiwe ligaruka ku mahoro, ligaruka ku ihumure, ligaruka gukuza umuryango. Urumva yuko aba umuyobozi ayobora Ecclesia ku isi yose. Byo bari ibintu byiza mu gihe mutima mweranda iyo bishaka uko. Ikigira kane bamuvuga ko bavuga bati arafise experience hariya i Vatikano cyane rwose, cyane ko yari yegereye Papa Jean Paul II. Barakoranye hamwe na Papa Benedicto 16 nawe nyene. Rero barakoranye cyane, urumva arafise experience wande guca bugufi kwiwe, arafise experience hari i Roma ibijanye n'uburongozi bwa Ecclesia, yarabibaye hafi cyane. Ariko tinaho biruko uyu unye Cardinal Robert Sala arafise abo twakwita abawopoza, abatumva ivyiyumviro vyiwe, kuko naho twavuze yuko ari umuntu aciye bugufi, ari umuntu afise la spiritualité, akorera muri le silence, kenshi bitagenda neza arabivuga. Rero ngo yoba hari ibyo atashimye kuyu Papa François, mbere banagaruka ko nk'ibi byo kujanisha Ecclesia ya kera n'ubu. Ecclesia ko yari itunganijwe kera, urabona neza yuko uyu mupapa Papa Francisco nk'ibi byuko agira ati abantu nibaronka ikigongwe cyo gushimana n'igitangwe, ariko nyabona ntibo ikigongwe umuntu atagishaka, niko yagira Robert. Papa yagira ati Ecclesia nijemwo n'abihebeye Imana
b'abagore bahabwa ikibanza. Uwo Robert Sala ntiyabyumva kuko agira ati yaba biruko Yezu yabishaka uko ati Eklezia y'Imana yari kuyishinga mbere na nyina wiwe kuko yari uyiri hafi cyane. Rero ntiyakunze impinduka zimwe zagombye kuba kuri Papa Francisco, kandi ntiyari yaratinye kubivuga. Abo rero bakamubona rimwe nk'umuopoza canke nk'utashimye ibyumviro bimwe bya Papa Francisco. Kindi gishobora kumubera intambamyi ni imyaka. Kumbure Eklezia uravye uyu munsi bagira bati Eklezia irakeneye umuntu akiri muto, umuntu akibangukiye ubutumwa. Niko ku imyaka yiwe 80 ntimubuza ko conclave iravyemera, amategeko aravyemera yuko uyu mukardinali ashobora kuba mu batorwa. None nta witoza mugabo aratorwa kubera yuko imyaka irabimwemerera. Mugabo kumbure nta n'ubizi, hari gihe bavuga ati nshaka kwiruhukira, imyaka iri kirakura buke buke. Nivyo abantu bavuga bagira bati irashobora kumubera intambamyi. Ureo urazi yuko yavutse tariki 15 ukwezi kwa gatandatu 1945. Urumva rero neza yuko imyaka 80 ariko arayinjira. Nta ubizi ko bashobora kugifatirako. Ivyo rero nibindi nivyo bivugwa biti uyu mukardinali nagaruke aje imbere mutima mweranda, ayobore abariko baratora, abazotora kuyo genekerezo rya ukwezi kwa gatanu, noneho abe umupapa. Ariko nari nabivuze hagati mu kiyago yuko amatora urazi yuko byama bitangaza. N'igihe Papa Francisco yatorwa ntibari bavyiteze na cyane ko muri Argentine nta papa w'umujesuite yari bwahatorwe kuva mateka ya Eklezia. Rero n'ubu turose umupapa w'umunyafrika yoba ari histoire yindi kuri Afrika, papa w'umwirabure bishitse, kuko ndiko ndavuga yuko ari byo abantu bari kubaribaza bandika byinshi ku mbuga nkoranyambaga dutirika. Narako tubwire ico tuvuze ngaha ku Muvugizi TV. Ugarutse rero ku majambo n'ibiranga uyu Cardinal Robert Sala, cyane cyane ufatiye kuri cya gitabo yandika La Force du Silence. La Force du Silence, aho yagombye kugaruka ku nguvu z'agacerere. Burya abantu benshi uyu munsi ntitukirangwa n'agacerere, tuguma twiruka, tuguma turi mu bintu bihinda, ariko agacerere ni ikintu gikenewe cyane ko Imana umuntu aza kuyumva, umuntu aza kumva ijwi ryayo agomba kuba mu gacerere, ataba mu bintu bihinda, ibintu bivuza urwamo, ibintu bigera hariya hejuru. Nibyo isi y'uno munsi ibayemo. Robert Sala akagira ati rero hariho inguvu z'agacerere. Yabivuze mu Gifaransa. Iyi citation yiwe iri mu ico gitabo yagize ati Le silence de Dieu est un langage. Dieu parle dans le silence. Il faut savoir écouter Dieu car le monde ne fait que bruit. Ati Imana ivugira mu gacerere. Ushobora kumva Imana utari mu gacerere. Ati ibyo biruko mu gihe isi y'uno munsi yoyo isanzwe iri mu gwamo wishi. Ibyo rero byerekana yuko Robert Sala ari umuntu novuga yimatuye gose kuri le monde y'uyu munsi. Monde y'uyu munsi hano ndabivuze yuko usanga iby'ikisabisho ntuyibaze, ibyo kuba muri adoration, ibyo byo kugira contemplation mu buryo ugasanga umuntu ari mu gacerere. Abantu bo bakunda ibintu bihinda, ibintu vyiruka, ibintu noneho bigera hariya kwisonga. Biba bigoye rero icyo gihe guhura n'Imana. Umuntu nk'uyo rero arakwiye kuhaba kugira ngo adufashe guhura n'Imana, afashe igihugu c'Imana guhura n'Imana. No kuvuga arengere rwose aho iyi si uyu munsi igeze, isi ijana n'ibihinda gusa, le monde moderne ijana n'ibihinda gusa. Igende yavuze mu ico gitabo La Force du Silence. Hari ikindi gitabo yanditse nababwiye cyitwa Dieu ou rien. Aha rero avuga ku bijanye na société actuelle, bijanye na société actuelle.
ngaha uteye nka citation imwe yavuze yerekana icari Cardinal Robert Sala yagize ati une civilisation qui nie la paternité, la maternité, la famille, la vie et la différence sexuelle est une civilisation qui se suicide. Yakomeje kuvuga ati isosiyete uyu munsi yanka ibijanye n'umugabo, ibijanye n'umugore, ibijanye n'umuryango, ubuzima bujanye no kubaho mu buryo butandukanye bw'ibitsina. Iyo sosiyete nimba iriko iravyanka ibiriko ija ahantu kwiyahura. Birakomeye cyane amajambo yiwe, iri jambo twatoye rimwe muri citation yiwe muri iki gitabo Dieu ou rien. Umuryango utariho, umugabo atari mu iteka ryiwe nkuko Imana yabishatse, umugore ntabe mu iteka ryiwe, ibitsina twagomba kubihindura. Biravugwa, birahari mu byo bihugu by'abazungu, guhindura igitsina umuntu bigitsina ushatse. Ivyo mu gihe isi yobe bamwo, aho twoba tugana nta handi ho bari hahantu isi iri kwiriyahura, abantu bariko bariyahura. Rero turose umwungere wa Ecclesia ku isi yose ari mwiyo nzira, urumva yuko ko tugana ahantu heza. Ni kuvuga ni bya byiyumviro byiza bitandukanye n'ibyiyumviro by'uyu munsi, aho isi igeze uyu munsi. Ikintu zenye no kuvuga le monde moderne, aho ikumira umuryango. Le monde moderne ahagira iti umuntu namera ko yishakira uburenganzira bwiwe, ibijanye byo no gukingira umuntu bitakivugwa, aheshi bitavugwa. Urumva rero yuko umutima mweranda akoreye mu bakardino gushaka mu gihe mutundo yobona ko bibereye. Twebwe tubivuga nk'abantu, tubivuga nka aho tugeza nyene. Mugabo Cardinal Sala umuravye by'ukuri umuntu w'ingibo, n'igihe atoba umupapa, muvyumve neza ngakuvuga iziti, n'igihe atoba umupapa aya majambo yagiye avuga tuyagarukeko, n'izi nyandiko ziwe tuzigarukeko. Tugwanire iryo teka ry'umuryango, tugwanire iteka ry'urugo, tugwanire ubukristo bwacu kuko niryo shingira. Ibyo bihavuye yagize ati koba gusa no kwiyahura, gusa no kwiyahura. Yaranditse byinshi uyu Robert Sala, yaranditse no kubijanye no gwaruka, arandika kubijanye no kwemera la foi, hamwe rero n'umuryango wa Ecclesia. Hari jambo yavuze rero abwira ugwaruka Cardinal Robert Sala, yalivuze mu rurimi rw'igifaransa ndayisha mu kirundi, yagize ati cher jeune, n'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur de dire non à ce que le monde vous propose de contraire à Dieu. Soyez des révolutionnaires de l'amour, de la pureté, de la vérité. Ijambo rikomeye cyane. Gwaruka ntimutinye kuba abantu bafise ubutandukane, ntimutinye kuvuga ukuri, ntimutinye kuvuga oya mu kintu cyose mubona icoza igiciye kubiri no gushaka kw'Imana. Ntimutinye kuvuga ukuri, mube abantu bagwanira urukundo, ubwiza n'ukuri. Umva ya majambo. Kandi uyu munsi isi ikeneye amajambo nk'aya kugwaruka rugomba gutakaza umwizero. N'amajambo akomeye cyane aza kudufasha noneho guhindura isi kaba isi nziza, isi ifise akanovera, na cyane cyane kugwaruka bugera kurira mu bijanye no kwemera, cyane cyane ukwemera iyo nkuru nziza, ukwemera ico Imana ishaka umuntu akagikuriramo. Naho Cardinal Robert Sala atoba umwungere wa Ecclesia ku isi yose, aya majambo agende tuyakuramo ikigo gikomeye cyane. Ntiyabwiye gwaruka gusa kuri bijanye no kwemera, naho yaravuze citation yiwe aho twakuye iki kigo, inyandiko biri mu Gifaransa mugabo tubishira mu Kirundi ciwacu. Yagize ati la foi ne se discute pas, elle s'accueille comme une lumière qui se transforme de l'intérieur. Elle ne se réduit pas à une opinion. Elle est vie, abandon et confiance totale en Dieu. Wende majambo ukwemera si ikintu abantu baharira uje ndacumva ukundi ndacumva. Oya, ukwemera ni ikintu cakirwa nk'umuco utanzwe
utanzwe n'Imana ukaza guhindura ubuzima bw'umuntu buhereye hari indani, ahereye hari indani muri we. Kandi si ikintu abantu bagabanya kubera ibyiyumviro byabo, barakubamwo kwemera la foi, bonyene bakakwihebera, bakakwinjiramo, bakabana nako mu kwizera Imana ndavye, mu gushira umwizero wabo wose mu Mana, ukwemera wa wundi canke rya jambo ry'Imana. Kwemera ni ukwemera yuko ibitariho bishobora kubaho kubera ukwemera. Kumwe Aburahamu yagira ukwemera, Imana niyitanga byose, niki kibondo canje Izahake, urumva akagomba gutanga, akizigira Imana muri byose. Ukwemera si ikintu abantu bahanda kunabona urwaruka bw'uno munsi ruja mu guharira, mu gusenga no gusenga, kumbure ntibana bitahura. Mugabo ukwemera ntiguharirwa, no kwakira uyo muco wose utanzwe n'Imana, umurikiwe n'Imana, noneho ugahindura umuntu wese uhereye hariya muri we, mu ndiba z'umutima wiwe, bikaba ubuzima, akihebera uko kwemera, akakubamwo mu kwizigira Imana, n'ukwemera n'umutima wiwe wose. Niko Cardinal Sara yavuze ibijanye no kwemera, iruhande y'ibyo yavuze ibijanye n'urwaruka. Aya majambo ni meza cyane tuyagira yacu ya Cardinal Robert Sara. Yaravuze no kuri Ecclesia, kuri Eglise. Yabivuze muri station yiwe mu rurimi rw'igifaransa, agira ati l'Église n'est pas une démocratie ni un parti politique, elle est le corps de Christ et sa mission est de sauver les âmes, non de suivre le monde passager. Yagize ati Ecclesia canke umuryango w'Imana si demokrasi, si n'umugambwe, c'est pas un parti politique. Hanga bagira ngo Ecclesia ngo nishira hamwe, ngo y'abantu bagiye hamwe. Oya arabigaruka akagira ati ahubwo Ecclesia ni umubiri wa Yezu Kristo, kandi ubutumwa bw'iyo Ecclesia ni ugukiza imitima, ni ugukiza imitima, si ugukurikira ingene abantu bahita bagenda, no de suivre le monde passager, ibihe gusanga birarengana n'ibyo abantu bagenda bakurikira. Oya, ubutumwa bwayo ni ugukiza imitima, aho gukurikira abantu batera bahuhuta, abantu batera bagenda. Nuko ibyo n'ibindi nibyo biri kubituma abantu bavugishwa byinshi ku binyamakuru byinshi, nabwo babwene nka byose biko bivuga ko uyu mukardinali wo muri Guinée, Cardinal Robert Sara, ko ashobora kuba umwungere wa Ecclesia Katolika, kandi yabaye amateka muri Ecclesia. Mugabo nabivuze mu kiyago yuko uburyo umukardinali atogwamwo ni uburyo kubisanzwe, iyo hatabayemo uruntu canke ngo abantu batwagwe n'ibina biriya, bayobogwa na mutima mweranda. Nico gituma twebwe dusenga Imana tugira duti mutima mweranda iyobora le cardinaux bose bashobore kumurikirwa, bashobore kumurikirwa nawe mu gutora umusubirizi wa Petero, umwungere wa Ecclesia Katolika ku isi yose. Ntituja mu byo abantu bavuga, mugabo naho babigaruka ko bavyandika, urumva ko atari ibintu bibi, ni ibintu byiza biduha n'iteka n'akarorero kenshi, ibintu yashoboye kuvuga. Noneho n'ijambo ryiwe tunayagaruka ko amajambo ya Robert Sara n'amajambo akomeye cyane y'uyo muntu aciye bugufi. None hamwe Robert Sara yoba umwungere wa Ecclesia ku isi yose, Ecclesia yo kwitegeki, Afrika yo kwitegeki. Icyo twitega ubwa mbere hoho mwabo batumwa b'Imana nuko ijambo ry'Imana rikomera ku isi. Nicyo cyambere tubitega, kuko tuko turasenga dusaba ngo iyo nkuru nziza, iyo jambo ry'Imana, uyo muco bikomere ku isi, bikomere ku isi, kandi tuba duhiriwe cyane turose abantu, na cyane cyane yuko mw'isi uyu munsi hari byinshi tugomba guhangana. Ni le monde moderne, isi y'ibintu bihindagurika cyane, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Rero tuba tubarindiriye ko uyo muco, iyo nkuru nziza, iryo jambo ry'Imana, aho kugira ngo Yesu agumane ikibanza, Imana igumane ikibanza cyayo nyene,
none rero vyotuma niko babivuga abantu bamwe kuri izo nyandiko canke ibyo binyamakuru ati vyotuma kandi niko Afrika ikomera cyane mu bijanye no kwemera, igakomera cyane na bugiye yari igifise umuco novuga agatambuko keza gusumba ivyo bihugu by'abazungu, naho barose ijambo ry'Imana bateba nibo bari kubararikujya mu ntoki. Rero hamwe tworonka umupapa w'umwirabure ngo vyotuma niko babivuga. Ndakigarutse ko yuko umupapa si w'igihugu, si wa kontina, ni uw'isi yose. Tuko tugerageza kuvuga ivyo abantu bari kubarandika, si bibi cyane byo bari kubarandika kuri rubuga mu gihe ataziri speculation baba bafise. Rero ijambo ngo ryokomera cyane muri Afrika. Kubera yuko ngo uyu mupapa hamwe yotorwa, kontina Afrika yogira ikibanza mw'isi. Kumurazi yuko ibihugu by'abirabura bidahabwa ikibanza ibihugu byo muri Afrika bishigwa hasi biranije n'ibindi bihugu by'abazungu. Mbije no kwemeraho bagira bati twofashwa cyane kandi twaba abantu bari fort, abantu bari inferior. Kandi noneho ngo ecclesia yo muri Afrika yokura, valorisation de l'église africaine, cyane tukagira ngo ikibanza ciza muri ecclesia ku isi yose. Afrika ikavugwangwa na mu gihe itavugwangwa canke yari hasi itari komeye cyane. Kwaya wakuzaniye wagufashije kuronka kwemera nawe wakurose ni gake uvuga uti wowe ndi hejuru yawe. Si nibyo twagomba guhagarara ko mugabo ahanini by'abantu biyumvira bati ibyo byose ecclesia yo muri Afrika na Afrika ubwayo n'amahoro yoba menshi. Iby'ingingo zifatwa ku isi bijanye n'amahoro, ibijanye n'ibidukikije yagarutse ko cyane Papa Francisco ku isi yose, ibijanye n'ubutungane bw'imiryango, justice sociale, ibijanye n'abimukira n'ibindi. Ati ibinyi vy'ugaruka ko kandi umunyafrika yoba ngora umuntu wafise ijambo ko mu vyumba namwe bishire muri commentaire. Aho rero ni kuri Afrika, mugamo ngo kuri ecclesia nayo kuri ecclesia uvuga ko ecclesia yogaruka neza kwemera kwayo ko mu ntango. Ngira ngo bivugwa mu bindi bihugu yuko kwemera takiri akera, mugabo sindabizi babirabira hafi ngaha mu Burundi uko ecclesia yari imeze mu ntango. Urumva agati hamwe yoba Cardinal Robert Sala ecclesia yogaruka uko yari imeze mu ntango. Ko babivuga baravuga rero nk'ibi bijanye na doctrine de l'église, kandi ati uyu mupapa yoshobora kuvuga ijambo rikomeye cyane muri le monde moderne, iyi monde y'isi ijanye n'ibihe by'iki gihe nyene, ariko bidukura kuyoboka Imana neza. Yofata ijambo rikomeye naburya kandi yoba ngo yocaba le pape spirituel, umupapa ashumangiye cyane mu bijanye n'ivy'umutima, yishize rwose ku gisabisho ku bijanye n'agacerere, bijanye n'ukuri. Ibyo bintu byose, inzira zose ziduha guhura n'Imana. Bamuvuga ko rero kandi ko yoshobora gufasha kugira ngo imico y'abantu igume ijanye n'ukwemera, kuko hari imico ikura abantu mu kwemera. Ikura abantu mu kwemera. Rero abantu bagwa mu mico yabo mugabo kabifatanya rwose no kwemera kwabo, kandi abantu bogira rwose droit d'expression, abantu bakisanzura mu kuvuga ikiri ku mutima, kubera yuko uyo muntu uyo mwungere yoba abegereye mu mice yose, haba mu vy'umutima cyane niko abishira imbere,
la spiritualité, le pape spirituel, yo mu pape spirituel niko babivuga, niko bamubona. Rero yofasha abantu muri le droit d'expression, mugabo bakaguma bari fidèle kubijanye n'umutima wa mutima nama nico Imana ishaka. Kandi yo bonafasha kugira ngo abantu bagaruke rappel de l'essentiel, bagaruke kwishingiro rya byose, ishingiro rya byose cyane cyane ibijanye ubweranda. Cyo tugwandira ngaha mwisi n'ubweranda. Akanafasha cyane kugira ngo raritirije igumana kanovera. Ico evangile ivuga, ico ijambo rya Yesu Kristo cyo kwezi yashatse iryo jambo ntirihindurwe, ntigiyumvigo, ntirivugwe ukundi. Abantu ntibagombe kugigisha bivanye n'ibihebo nyene barimwo ko bavyiyumvira bya modernisation, mugabo retour à l'essentiel ngo coba ari ikintu gikomeye cyane. Mugabo rero bijanye isi yose none ngo yoba igize amahigo kubera yuko uyu mupapa yoba mu message w'amahoro, mu message w'ukuri, amahoro n'ukuri kwisi, ngira ngo bijana no kurekurana no gusubiza hamwe. Kubera yuko uyu unye Cardinal Robert Sala n'umuntu novuga aciye kubiri rwose n'ibintu byuko abantu barundarunda ibintu bya materialisme, aho umuntu kwirondera, umuntu ugasanga n'umwe n'utuntu twiwe, umuntu araduga abandi bagasubira hasi, akaduga cyane abandi batarabasubira hasi. Uyu muntu aravyanka cyane, kandi muyogerageza kudukwega kwegera kwisi iciye bugufi, kubera yuko nawe abaye mu buzima buri simple, ubuzima burangwa n'agacerere gaherekezwa n'igisabisho. Ibyo rero ngo bikaba byotuma haba ikaba témoignage fort kuri monde y'uno munsi isanzwe kirahungabana kubera ibyo iri kiracamo by'isi y'uno munsi nyene. Iyi monde moderne namwe murabibona ijanye n'ibihe mugaba bigombye kudukura kubijanye n'iteka n'akaranga keza uko umuntu Imana yamushatse. Akagaruka rero kuko yuko azogaruka kubijanye n'imico muri Afrika n'ahandi, mugabo imico itaza ikura abantu muri Ecclesia, Eglise universelle, ariko uyo muco ukaza uri hagati ya la tradition et la modernité, canke abantu bivanye niyo baza baba ntihabe bibatandukanya, mugabo uyo muco cyangwa ubutandukane bw'abantu bukaza bushingiye kuri uko kwemera ariryo soko novuga ihangiro canke l'essentiel y'umuntu, kwemera hamwe no kumenya kubona Imana. None mu gihe uyu Cardinal Robert Sala yoba umwungeri wa Ecclesia by'ukuri, nibiki Afrika mu majambo make ishobora kwiteka? Ubwa mbere hoho nuko Ecclesia yokomera muri Afrika gusumba ukwiri uyu munsi, nuko kandi hoba ugiye kuraba mu myaka iheze ngo Afrika nta jambo yari ifise no mu gufata ingingo ku yandi makontina yohava rero ikagira ijambo mu ngingo zifatwa au niveau mondial kubijanye n'ibidukikije, l'environnement, ubijanye n'amapolitike y'isi, ngo Afrika yohava ikagira ijambo ruhande y'ukwemera. Baravuga go gisa n'icyo twavuze yuko abantu bokangukira ukwemera cyane muri Afrika, kandi ngo ryo wari iteka rikomeye cyane kuri ya Ecclesia, ngo ya Ecclesia universelle yagenewe bose, n'abanyafrika bakumva rwose yuko muri iyo Ecclesia barimo. Aha rero muvyumve neza by'ukuri umwungere wa Ecclesia Katolika nabivuze ahabaye umutima mweranda akamushira ko ikimenyetso agatorwa, ntaberaho igice kimwe cy'abantu, aberaho isi yose
ko umusubirizi wa Petero ni cyabona cya Yesu Kristo ngaha ku isi. Yesu Kristo nawe nta mbibe agira cyane ngo yisunge ikintu kiriya, mugabo twebwe abantu aho tugeza ibisanzwe yuko cyo kuvuga duti ibi na biriya nawe no byogenda neza gusumba, mu gihe umutima mweranda yoba ari we yasize ko ikiganza, kubera yuko umutima wa Robert Sala n'umutima uciye bugufi kandi gisabisho ugaruka à l'essentiel, ugaruka ku isoko nivyo. Nitwagomba rero kubarambira no kubabwira byinshi cyane, mugabo mwumve ibiriko biravugwa mu binyamakuru byinshi cyane mbere nka byose bigaruka kuri mu Cardinal Robert Sala wo muri Guinée afise amateka menshi cyane. Ku Muvugizi TV tubabwira duti mubandanye musenga kugira ngo noneho umutima mweranda abari we adutorera uzoyobora umuryango wa Eklezia ku isi yose. Mubibandanye, ariko kandi kitabuza yuko muguma mumenya bariya ba Cardino amateka yabo n'ayahe, inyigisho tubakura ko niziye. Yari abantu mw'isi bafise amateka n'inyandiko zabo. Izi nyandiko zabo ntimwari bwazimiye, mugenda murabe neza ibyo bagiye barandika bidufashe. Ikicirwa turonkeye ngaha ku Muvugizi TV numva kije kudusubiza itoto no mu kwemera kwacu, aho tugaruka à l'essentiel. Ukwemera ni essentiel, icyo bihavuye n'uburyo tugomba kwemeramo yabitubwiye. Robert Sala arakoze. Robert Sala tumwifurije kuroranirwa, turamusabira kumwe n'abandi ba Cardino bose, kumwe na Eklezia yose, kugira ngo noneho uyu muco w'Imana ubandanye uyimurikira. Murakoze rero ku Muvugizi TV Kamahad. Ikiganiro nico kirangiye, ariko ibindi biganiro byo birabandanya. Mwibuke gusangiza abandi buno butumwa, twonanye twagura umuryango. Murakoze cyane.